Ico no mwishura nuko nkuko abivuze n'ibihugu vya rutura si vyose bigira userukizi mu bihugu vyose vyo kw'isi. Kw'isi yose hari ibihugu 193 bizwi n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Murumva rero yo kugira userukizi 193 atari ibihugu vyose bishoboye. Ni kumbura igihugu ca Amerika nico conyene kumbure cyo kibishoboye, ngira ndico Ubushinwa, nta bindi bihugu bishoboye. Bivana n'igiciro mwumvikanye, igiciro cikawa cyangwa cicayi murumvikana bikaba win-win ganyaganya kugira nawe ubunguke namwunguke. Ku buryo niyo transport yabo barayishiramwo kuko naho bakumbura ari kuruwa cargo birakunda. Bivana n'igiciro mwumvikanye ko hagati y'abashaka kugura iyo kawa cankwe icayi imbere n'ibigori. Abacadi barientesa vyene kubigura. Navuze ko ariho indelegation ngaha. None nyakuba mushikiranganje ko mwamaze kubivugana nabo bantu kandi numvise umenga hariyo effectivement une délégation du Tchad qui est déjà au Burundi. Concrètement twobikora gute? Murakoze. Ego murakoze cyane nyeniteka murongoye inama nkenguzamateka. Nyeniteka banyakubahwa mugize ibiro by'inama nkenguzamateka, nyakubahwa warongoye umugwi wamaho twakoranye twuzuzanya ejo, banyakubahwa bakenguzamateka mwese muri ngaha n'abakozi bo ngaha mu nama nkenguzamateka, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Reka mbanze ndabaramutse amahoro y'Imana, nongera ndayishimira kubona dushikanye ngaha turi bazima duhumeka impwemu z'abazima kandi yadushoboje duha ubwenge bukerebutsi n'ubwitonzi buyivako kugira ngo dushobore gukora ibikorwa bibiri muri kano gatondo ku munsi. N'amasezerano rero yo muri rusangi twise accord cadre de coopération, accord général de coopération, na amasezerano muri rusangi atwugururira imiryango kugira ngo tuzogira andi masezerano mu bisata binyuranye ibihugu vyacu byose bifisemwo inyungu zabiza politike canke z'ubutunzi. Amasezerano uko arabiri agamije gutsimbataza imigenderanire hagati y'ibihugu vyacu ko ari bibiri hamwe n'abene gihugu bacu, kuko nkuko mubizi amasezerano abwiza guhagarara no kubene gihugu, kuko murazi yuko amareta rimwe na rimwe hava mugabene gihugu bakagumaho. Amasezerano agamije kandi gutsimbataza kwizerana hagati y'ibihugu, kuko ndakunze kubivuga iyo mwantumiye, iyo ibihugu bigize bigora ntibashobore gushira amasezerano mu ngiro, nta gihugu giheza ngo gishengeze ikindi muri za sentare mpuzamakungu. Vyose bihagaze ku kwizerana, ku buryo ari naco gituma hama hariho wa mugwi wamaho ujejwe kurikiranira hagufi ingene amasezerano ashirwa mu ngiro, imigwi twita kenshi mu Gifaransa commission mixte de coopération. Ikindi nyeniteka aya masezerano agamije gushira mu ngiro ya migenderanire ihagaze ku butunzi. Iyo nayo ikaza yisunga ku vy'ukuri yambona kazoza igihugu cyacu cy'u Burundi, aho kizuba cyabe igihugu cifashe mu 2040, igihugu gitembe mu 2060, kuko nkuko mubizi iyo mbona kazoza yacu ifise inkingi zitanu. Muri izo nkingi zitanu harimo inkingi zibiri ziraho ubushikiranganje tujejwe. Hari inkingi ya mbere ari inkingi rusangi iraba inzego zose za leta, ariyo twise engagement de l'État. Hama hakaba ari n'inkingi ya gatanu irabe vy'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, ivyo bise partenariat fructueux. Urumva rero yuko imigenderanire ihagaze ku butunzi yofasha cyane mu gushira mu ngiro ajya mbona kazoza yacu. Ni naco gituma mwabonye mu kwezi kwa 12 leta yarateguye koraniro rukokoma ry'abagwizatunga bakava amahanga hamwe nabo ngaho bya bakorane baraba ingene bokuzuzanya mu bijanye n'iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. Bimwe twise table ronde mwese mwakurikiranye, hakaba hari haje n'abantu benshi barenga hafi igihumbi.
ayo masezerano ahagaze ku butunzi reka twibukanye afise nayo nyene inkingi zitanu. Inkingi ya mbere niyo guhamagarira abagwizatunga bakava amahanga kuza ngaha mu Burundi ku bwinshi kugira ngo bashobore kuzana imitahe yabo ngaha. Hama natwe mu byo tujejwe aho iwacu Burundi twagerageza tugakingira imitahe yabo kugira ngo ntibahombe canke bagire ibibazo. Hanyuma inkingi ya kabiri ijanye no guhanahana ibidandazwa kugira ngo turonse umwimbu tukaronka ivyo dufungura tukaronka umusesekara tuze turaronka aho dushora. Ni naco gituma amasezerano ajanye n'ivyo kudandaza yo guhanahana ibidandazwa tugenda tuyashira imbere aho duca hose. Uburundi mu bikorwa vy'iterambere ko mubizi nta gihugu gitera imbere kidafite inyubaka nka bene izo, haba ibivuko, ibibuga vy'indege, amabarabara manini n'ibindi. Izo nkingi zitanu rero nizo dukorera ko muri iyo migenderanire ihagaze ku butunzi. Ikindi cyanyuma novuga nuko amasezerano cyane azokwisunga nitwamara gukorana tuvuye muri aya masezerano rusangi tuzokwisunga cyane byo guhanahana ibidandazwa hamwe no guhanahana abagwizatunga mu bihugu byacu ari bibiri. No muri kano kanya tuvugana n'imbere yuko kumbure tuja mu bisata by'ubuhinga hariho delegation yavuye muri Chad ije kuraba ingene yozira dushorera ikawa n'icayi kumbure n'ibigori. Turiko turagiranira ibiganiro bikaba bisa n'ivyaheze ku buryo rero aya masezerano kuyashira mu ngiro ni guca Chad bizoca byoroha. Nibaze rero nyine iteka mu camake imvo n'imvano niyo. Hanyuma umugwi twarakoranye neza umugwi wamaho hari ibibazo byinshi twishuye tukibaza yuko nibamara kubisoma tuza kuvyumva kumwe nihagera abanyotegwa bashaka kumenya ibindi bijanye n'amasezerano nico canzanye n'iteka ndaheza nishura ibindi bibazo. Murakoze. Kuri la coopération entre le Burundi et le Tchad dans le domaine économique, ça me paraît très intéressant dans la mesure où le Tchad est un pays du Sahel qui consomme beaucoup de thé, beaucoup de café. Mais je ne sais pas comment les services du ministère ingene bashobora gupanga kugira ngo notre produit ibe vendable. Ni ukuvuga ko la structure kugira ngo ushike muri Tchad iragoye cyane. Ugiye par bateau ugaca kuri Cap ni kure cyane. Uciye de l'autre côté ugaca muri Canal de Suez ukazunguruka naho ni kure gose. Bon, s'il faut aller par avion, ça devient invendable. None nyakuba mushikiranganje ko mwamaze kubivugana nabo bantu kandi numvise umenga hariyo effectivement une délégation du Tchad qui est déjà au Burundi. Concrètement twobikora gute? Murakoze. Okay, kuno ruhande nta twagomba tsabe umwe mushikiranganje mwishure kuri ivyo ibibazo ko ari bibiri. Murashobora kumangaho nyine ntacyo. Murakoze nyine iteka kunyongera ijambo nongera ashimira abakenguza amateka babajije ibibazo ni mu ntumbero yo kuzuzanya kugira ngo duheraheze kino gihugu twese tuvyumva kumwe. Honorable Siriake yabajije ati mu bihugu tugiranira amasezerano harimo ibihugu bimwe usanga dufise mu buserukizi ibindi ugasanga nta buserukizi. Arangera ko ati ya migwi yamaho ikurikiranira hagufi ishigwa mu ngiro y'amasezerano tuba twagira n'ibindi bihugu ati none iyo migwi iratanga ivyegeranyo. Aranasubira ati mbega mu bihugu tudafisemwo buserukizi mubona yuko gukurikirana ishigwa mu ngiro y'amasezerano ryomera neza kandi tudafiseho ubuserukizi. Akongera kandi uko bishobotse ahantu dafise ubuserukizi ko twoshobora kubushiraho aho bishoboka bivanye n'uburyo n'ingene imigenderanire imeze tugashira ubuserukizi bwa ambassade handi naho bidashoboka tugashiraho bwa ubuserukizi bita consulat honoraire. Ico no mwishura nuko nkuko abivuze n'ibihugu vya rutura
si byose bigira userukizi mu bihugu byose byo ku isi yose hari ibihugu 193 bizwi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Murumva rero yo kugira userukizi 193 atari ibihugu byose bishoboye. Ni kumbura igihugu ca Amerika nico cyonyine kumbure cyo kibishoboye, ngira ndico Ubushinwa, nta bindi bihugu bishoboye. Nico gituma amasezerano mpuzamakungu i Geneve yo mu 1961 yashoboye guhinyanyura kugira ngo afashe ibihugu bidafise uburyo bukwiye bwo kungika abaserukizi babo mu bihugu byose, ico bise representation multiple, ku buryo Uburundi tuvuge dufashe nk'akarorero nk'igihugu ca Uganda, nk'ubuserukizi bw'Uburundi Kampala bukaba kandi buserukira Uburundi mu bindi bihugu mu karere. Uwo muserukizi akazarajayo rimwe na rimwe iyo bikenewe kugira ngo akurikiranire hagufi iby'imigenderanire hagati y'Uburundi n'ico gihugu. Kubijanye n'imigwi y'amaho ijejwe kukurikiranira hagufi ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano tuba tugirane n'ibihugu. N'imigwi bivana n'ibihugu, kenshi duhura buri myaka ibiri, turahura ahi Burundi cyangwa ico gihugu tuba twagiranye amasezerano, mugabo duhura buri imyaka ibiri muri rusangi. Aho rero niho tuja dusesangura tukaraba ivyagenze neza ivyagenze nabi kugira ngo dushobore guhinyanyura gushasha, dusubiramwe amasezerano cyangwa turaba tuti habuziki reka tubikore neza kugira ngo amasezerano abene gihugu bacu bose baronke mwakarusho. Amasezerano rero iyo duhuye nk'imigwi y'amaho misi yose arabicegeranyo, icegeranyo gikwiye kivuga byose, cerekana ivyakozwe bitakozwe nibigiye gukogwa. Nashatse ngaha mpumurize Honorable Siriac yuko ivyegeranyo biba mu isanzwe, ntabwo ari umuserukizi mu ico gihugu akurikirana ku munsi ayo masezerano, tubanza kuyumvikana mu mugwi w'amaho, kandi n'uwo muserukizi w'Uburundi araza barimwo muri uyo mugwi w'amaho kugira nawe agenda afite ico cegeranyo kugira ngo azoze nawe nyene arabirabira hagufi. Ivyegeranyo biratangwa nyakubahwa Honorable Siriac. Hanyuma bivekeye muri Chad murano ko mwino misi tugenda imigenderanire myiza, kuko burya imigenderanire kujya mu miryango y'iwacu y'abavyeyi bacu bafitanye imigenderanire myiza, kenshi n'abana baragenderanira bakagira imigenderanire myiza. Natwe rero mwarabonye yuko umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'umukuru w'igihugu ca Chad bafitanye imigenderanire myiza cyane. Mwarabonye ko yatugendeye akaza kwifatanya natwe mu kuninahaza umunsi mukuru wo kwikukira itariki 1 kwezi kw'indwi. Mwarabonye ingene ntiyakiriwe bisanzwe, ubona ko yakiriwe n'urukundo rwinshi, kandi nabo nyene bakaba barashimye. Ni naho bace batanga intumbero yo gushiraho ya masezerano, na cyane cyane amasezerano yagutse azodutuma tugira nayo masezerano mu bisata by'ubuhinga, hamwe n'aya masezerano mwabonye ajanye no gukuraho ibisabwa kugira abarundi bazabaja muri Chad, abacadiye bazabaza mu Burundi, ku bantu bose bafite zirya passport, haba impapuro z'inzira z'icubahiro z'akazi cankwe zisanzwe. Umurundi wese ashaka kuzoja mu ico gihugu atagisabwe. Gushiraho ubuserukizi bwegu mu bagwiza tunga bafise uburyo bukwiye, bene bamwe usanga gusa bakeneye kumbure kugira ivyubahiro, batagifise ingorane z'amahera, cankwe abandi bantu ba notable nyene bafise carnet de contact nini muri ico gihugu. Turiko turabitegura nitwagira commission mixte, iyo inama y'imigwi y'amaho hagati y'Uburundi na Chad, tuzoca turaba ingene twese twoshiraho consul honoraire mu gihe bitoshoka ko twogira consulat general canke ubuserukizi bwegu ambassade. Uko niko no kwishura ikibazo cha Honorable Siriac. Ngiye ko Honorable Victor ego yavuze ati turavye imigenderanire hagaze ku butunzi hagati y'Uburundi na Chad, aravuga ati kuvyukuri ni interesa, aravuga ivyicayi kawa, ati none pratiquement tuzobikora gute ko Chad ahiri kuja bigoye, urinda kuzenguruka hirya no hino. Ico nomubwira nuko
nk'ikawa icayi turagishora meme muri Amerika mu Bushinwa muri Europe Chad ntiri kure cyane gusumba Ubushinwa canke gusumba Europe umuntu acakoresha biye vy'amakargo navyo bivana n'igiciro mwumvikanye igiciro c'ikawa canke c'icayi murumvikana bikaba win-win ganyaganya kugira nawe ubunguke namwunguke ku buryo niyo transport yabo barayishiramwo kuko naho bakumbura ari kuruwa cargo birakunda bivana n'igiciro mwumvikanye ko hagati y'abashaka kugura iyo kawa cankwe icayi imbere n'ibigori abacadi bari intensivye no kubigura navuze ko ariho indelegation iri ngaha iri kirabonana n'ubushikanganje bijejwe mu vy'ubujejwe harimo ubudandaji kugira avugane concrètement ingene boza kugura icayi muri Chad bangu icayi cishi cyane musanze mubizi kugira duteramira kugwagwa twebwe bo bateremera ku gacayi nibaza rero yuko mu minsi iri imbere iyi MU yarayigiyeho hagati y'ubushikanganje bujejwe kudandaza hamwe n'abashitsi bavuye muri Chad bishobora kuzoshira mu ngiro mu minsi iri imbere ku buryo ico cayi cacu canke kawa vyo tangura kuzeberaja muri Chad bidatevye bya turonke amahera kava mahanga dusanzwe tunakeneye cyane muri no minsi vuana niko no cishura honorable Victor nimba hariho kindi kibazo je suis là pour ça murakoze nyeniteka murakoze cyane bubahwa dushimire intumwa zagiswe na leta y'u Burundi kugira ngo tuganire kubijane na zino nteguro z'amabwirizwa abiri ajanywe n'amasezerano yo gufashanya hagati y'igihugu cy'u Burundi na Republika ya Zambia hamwe na Republika ya Chad none twagira tutakanya ko kubashimira mu mushikiranganje tubibutsa yuko turiko turaraba tumaze ngira Burundi maze gusinya amasezerano atari make ararenga hafi 60 none twagomba mu kubasezera mugende mwitegure mwisasa rikurikira tuzobatumako kugira ngo muduhe icegeranyo cyayo masezerano yose hanyuma turabire hamwe ingene aho muyageje muyashira mu ngiro zimaze gutera imbere izo mbona zicumbagira n'ibindi ico cegeranyo tuzoba tugikeneye mu isasa rikurikira ryandamukiza rero ko mwadananye n'ababafasha ngira bazoze barabibutsa ndazi murafatirwa cyane ahubwo bace bagenda bategure lo dossier hanyuma nitwabarungikira gakete gutyo muzoce muza tube turatera ryarenga mbere tunzona nakajyo ko kuvugana imigenderane y'u Burundi n'andi makungu muri rusange ingene yifashe n'amadefi amwamwe uko bigenda bimeze rero turabashimiye cyane tubaragize umukama Imana nyina amahoro ijane namwe ze kubashikana amahoro aho mwaje muva